bekana ko ugenga ngo wimvire urashobora kuraba iyo uvyutse ukibaza mbe kubera imvyutse mbe kubera iki uno munsi noba nongewe akanya ko kubaho ndi muzima iyo umuntu ushobora kuvuga ati reka nkurikirane hafi ndabe kubijanye n'ejo haza ndabe kubijanye no hirya y'ejo ndavya kahise washobora kubona ko rimwe na rimwe mu buzima byo tuba dufise haba ku mashure haba mu ngo tubayemwo haba mu buzi dukora haba mu masoko tujamwo nasanze ni hamwe nyene bitugora biba ari vyiza ko abantu tugenda duhagaze kuri ku ubugenzi umugenzi ni kirumara umugenzi arashobora kugufasha ibintu byinshi kuko uharuye cyaba ari ikintu cyiza ufise uri nk'umukenyezi canke umukobwa canke ukomeze kose ivyo vyose ufise hari gihe wabyeretswe n'umuntu akakubwira ati jewe ikintu nabonye kigugwa canke byagenze gutya nubwo bugifise uza kukironka ugiye kukigura ahantu hari abantu so n'igihe tuzobona abantu tuba turi kumwe ko ari bo badufitiye akamaro canke hari ivyo badufasha iyo umuntu bibonekanye ko muhuye nawe ni byiza kumuha akanya no kumwubaha kuko ntushobora kumenya icyo atumye muhura n'icyo atumye mumenyana niko ndavyibaza niko ndabitahura kuko tugenda tubisanya tuvaho twibaza hano tubaye mu myaka abantu tutaramenya ko bimeze uko canke twebwe tuju bari abantu bataramenya ko tuzoza hari byinshi bakoze batwiyumviye ko nk'akarorero ibaza mu munyu bakawukora akabumunyu bakamenya ko umunyu ufatwa ushira mu ndyo ibaza kwiyumvira icyo kintu bakimviye ku bwandi bantu bazoba baza canke ku bantu bazoba kumawukako ni naco gituma iyo bidukundiye ko natwe hagira ico dukora biba ari byiza cyane ko uharuye hari gihe uza uvyuka kumva ngo naka wa muntu wari usanzwe uzi yitavye Imana ukibaza ati why ugasanga biragoye mu bintu je ntinya cyane ndatinya gupfa ata kintu usize ata kintu kiboneka kizotuma abantu bavuga ati hari haravutse umuntu witwa Stephen Raphael abenshi batazira biko nubwo atabumenyi bwinshi mfise ariko kuvyimviro byanje nivyo mbona n'ubushobozi ndatinya cyane gupfa ata kintu na kimwe no basize muri community y'abantu ku isi iyo nibutse chaki yako chanje nawe ngomba ndi mu marushwa mutima numva wagurutse umeze neza une inkuru mutima numva ratikanye mbiga nzo kubona byari hari byinshi twavuganye bidudubizi bwina ku mutima. This is my voice 24 hours